y'amafaranga arenga mu miliyoni muri uku kwezi kwa12 muri mwebwe harimo abantu babiri. Naho no kwirirwa ndakuvuga, naho no kwirirwa nakubwira ngo haguruke ibyo Imana igiye kugukorera nibyo bizovuga. Ariko ndaguhanuriye mu izina rya Yesu. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu. Sema haleluya. Reka nsubire ngo hanuri. Tuzokwinjira mu kwa mbere. Imana yongeye kuguha akazi. Mu kwezi kwa mbere tuzokwinjirayo Imana yasubire kuguha akazi. Kandi gatandukanye nako wari umaze iminsi uronka. Kari hejuru yaho. Bwana sifiwe. Mukomere Yesu amashina bamwize. Hari umuntu yumva yizeye Imana? Hari umuntu yumva yizeye gukora kw'Imana? Hari umuntu yumva yizeye imikorere y'Imana? Natere haleluya. Natere ya kabiri. Natere ya gatatu. Natere ya kane. Natere ya gatanu. Natere ya gatandatu. Natere y'indwi. Mureke mpanuri abakeneye kuvyakira. Ukwezi ni kunini, bivyawe vyasobanutse. Mana yanje we, Mana yanje we, Mana yanje we, Mana yanje we. Ukwezi ni kunini. Bivyo Imana ivuganye nawe, cyangwa imaze iminsi ivugana nawe, bibe vyasobanutse. Niko manura ibintu vya bugufi. Niko manura ibintu atari vya kera. Niko manura ibintu vya hafi. Nimuzamure icyubahiro kuri Yesu. Haleluya. 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 Imigozi yari kuri wewe irakuvuyeko. Iyari ku maboko irakuvuyeko. Iyari ku maguru irakuvuyeko. Bibiliya irambwira ngo Samusoni Delila aramufata amuboha amaboko n'amaguru ngo rikamubohesha imigozi itariyo. Aramubwira ngo ngwaho Samusoni abansi bawe baraje. Ngo amubwiye iryo jambo imbaraga z'Imana zimuzamo. Imigozi yari imuboshe imera nk'iyifashwe n'umuriro. Iminyororo iracika. Hari iminyororo yari ku buzima bwawe ifashwe n'umuriro n'inkongi y'umuriro. Iminyororo yari ku maboko arayica. Iyari ku maguru arayica. Delila aramubwira ngo Samu sheri urambesha n'unkunda kuko utambariye imbaraga zawe aho ziva. Aramubwira ngo na mama na data sinahamubwiye no habwira we. Haleluya. Sino habwira wewe Delila. Yongera kumuhenda henda kugeza amenye ibanga. Samusoni bamumena amaso bamumwa umushatsi baramuboha bamujana i Gaza bamugaranira mwibohero ahantu ku munsi mukuru bari kwagira umunsi mukuru wa Filisitiya. Baravugana ngo ni mumuzane twe turamuseka twitwengere twe turareba. Bamuzanye bamushikanye hagati yabo ahari abafilisitiya barenga 3,000. Samusoni umushatsi wiutangura kugaruka. Onyemero kazamura haleluya. Umushatsi wiutangira kugaruka. Ibitsibo bari barakase byongera kongera kugaruka. Imana ivuganye nawe ngo ibyo bari baraciye byongeye kugaruka. Byo bari baratemye byongeye kugaruka. Ariko ntabwo nyumvise ubuzamuye haleluya. Wayinyiganje yumva umushatsi wongeye kuza. Haleluya. Wakise guca yumva ari ikintu cyahindutse. Abwira umutwazi bigwanishwa n'umufata ukuboko ngo nyegereze inkingi. Arasenga. Agira gute? Arasenga. Aravuga ngo data nyibuka iri rimwe gusa. Nihorizi ntakebwa.
igihe cyo kwihora abadayimoni cyageze, igihe cyo kwihora abapfumu cyageze, igihe cyo kwihora abarozi cyageze, igihe cyo ariko ntabwo mubyumva muba muteye haleluya. Uyo mwanya inkingi arazishika yica abarenza abo yarishe akiri muzima. Impera y'ubuzima bwawe igiye kuba nziza gusumba intango y'ubuzima bwawe. Mwashobora kubyaguruka tugasenga. Mesiya, 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 urumuga Messiah, 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 urumugabo w'intwari pe, iyo uramvuye kuboko kwawe imiyaga n'imirabira. Messiah, 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 urumugabo w'intwari pe, Messiah, 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 urumugabo w'intwari pe, iyo urambuye kuboko kwawe imiyaga n'imirabira. Messiah, 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 Ana we urumugabo w'intwari pe, kuboko kwawe imiyaga Messiah, 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 mana mana umugabo w'intwari pe, iyo uravuye kuboko kwawe imiyaga n'imirabira. Mukomera amashyi Mesiya. I Yerusalemu hari ikidendezi cyitwa Betesida. Yerusalemu, 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 kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya mu rutondendezi. Nuko umuntu wese wabanzaga kujyaho amazi yinduriye niwe wakira. Nuko umuntu wese wabanzaga kujyaho amazi yinduriye niwe wakiraga. Mirongo itatu n'umunani irangiye Yesu aranyura aramubona aramubwira ati haguruka wikorere uburiri bwawe wigendere. Bakomera Yesu amashyi. Reka imbere y'uko dusenga dushyiremo agasirimba naho ko bak'iminota ibiri kazoba kamaze
hanyuma dusenge. Amen. Sibyo? Murabinyemerera? Nimutabinyemerera cyarabireka. Yes. Turaca turirimba karimo kavuga ngo irakomeje kuduheka. Irakomeje. Ntabwo izigera itwururutse. Yes. Irakomeje kuduheka. Irakomeje. Irakomeje kuduheka. Ntabwo izigera itwururutse. Irakomeje. Irakomeje kuduheka. Ntabwo izigera irakomeje kuduheka. Irakomeje. Irakomeje kuduheka. Ntabwo izigera itwururutse. Kuduheka.
zamura amaboko yawe, zamura amaboko yawe icyo Imana ikirakora. Shi hehelebo litayabosh, zamura ibyo biganza bya rabosh. Hano hari kabodima, hano hari kabodima, hano mwiri teraniro hari kabodima, mwari no teraniro hari kabodima, hari kabodi ya mwemuye. Zamura ibiganza wakire. Akiri indirimbo nami waje ikure. Akira yamashime nami waje akiri indirimbo. Akiri indirimbo,
kuinulia macho yangu kuinulia juu kuinulia nyemerera mu gacerero uzamura ibiganza. Helebo lelebo akira mavuta akira mavuta akira mavuta akira ubushobozi. Jesus, touch touch touching ubwoko bwawe, kora ku bwoko bwawe Yesu. Jesus, hari abantu bumva ibimenyetso by'amavuta by'ubwiza izina rya Yesu. Akira amavuta. Moto umewaka leo, moto ni kazi ya Bwana. Moto umewaka leo, tuimbe moto, moto umewaka. Mana turakisha umuriro hejuru ubwoko bwawe, mana turakisha umuriro hejuru y'abana bawe. Nimba hari umuntu yari yugaraniye ahantu byari byarananiwe n'amajambo, byumva ijwi rivuye mu ijuru yicecekesha. Jesus, hego uzuzwa, pokea nguvu, pokea roho mpya. ndabinginze mwiconnecte mu kirere mu minota mike, minota nk'itatu. Umuntu wese yifate guki ubikora ukumirije amaso. Bikore nkuko ndiko ndabikubwira, nk'ugumbiriye umuntu. Hari abantu batari ko barumva ikirundi niko ndavuga. Kujya ugumbira umuntu muramukanije mwari muherukanye cyane, mudaherukana, hari amazi igihe kinini mutabonana, ukamugumbira cyane. Uko niko Yesu ariko aragumbirana nawe. Ako kamoto wumva gashasha na ka Yesu. Jesus. Power. La bouche. Merci. Merci Seigneur. Jesus. 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 Gloria. Hari imbaraga zigiye kukunanira gukontrola. Imbaraga zigiye kukunanira gukontrola. Giye kunanirwa kwikontrola. Umve wosemerera, umve worira, umve wovuza ugwamo. Yo ni kaboti yima, zo ni imbaraga shima,
zo ni imbaraga z'umwuka we, zo ni patosi zima, zo ni patosi zamwe rebo shekete. Naho waba ari umuzimu umeze gute wagufashe urakurekura in the name of Jesus. Power, power, Holy Ghost, yeah, Holy Ghost, rebo shando. Mureke gufata abantu, mureke gufata abantu. We umuntu ni mumube hafi gusa ntagwe hasi, ariko mureke kumufata. Rabo shantaya. Mube hafi abantu gusa batagwa hasi. Uwo muri kumwe ntagwe hasi muri kumwe. Ariko reka gufata abantu. Lelelelelebo. Jesus. Jesus. Zo ni imbaraga zidakontororwa n'ubwenge. Zo ni imbaraga zidakontororwa n'ibitekerezo. Hehe. La 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 la. Mbera hafuri ya mukobwa ramantalabo sheketereba la 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 la. Lelelelelelele. Gloria, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy. You are holy, you are holy Jesus. Urera mwa, urera Yesu, urera Jehova. Abicaye ni muhagarare yemwe. Abicaye ni muhaguruke yemwe mwabantu b'Imana mwe. Acha kuzoea mambo. Reka kumenyera ibintu. Leo nchoneo. Uyu ni mwezi wako. Lel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 e. Abakozi b'Imana dufashe mu hafi y'aba. Ramanterebo. Ria baba shigodema. Iteremando. Fire. 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 Umuriro. Moto. Kwa jina la Yesu. Ndabasabe mwegere hano imbere mwese. Mwegere hano imbere. Intebe muzegeze inyuma. Jesus. Mwegere imbere. Umuntu wese kuri izo ntebe, mukuri izo ntebe, muzingi izo ntebe. Mu minota nk'itatu canke 5 hari ikimenyetso kigira gikoreka. Umuntu wese afata isakoshi ye mu minwe. Ranterema. Fata ibintu byawe mu maboko. Ibisakoshi uyifise uyambare. Hari ikintu kigira gikoreke mu buzima bwawe. There is power. Jesus. Tell him. Yeah. Holy Abashai. Ho Saiminia. Abantu mwese egera, bari nyuma egera. Jesus. Jesus. Dasaba abantu mwegere hafi. Yes. Father God, nini afa. Bagutangire kuva mu kwezi kwa mbere. Kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 11 baragutangiriye, ariko kwezi kwa 12 urarengana. Jesus. Subira ufate, wifate kwa kundi. Jesus. Abakozi b'Imana muji nyuma y'abantu gusa. Wewe uri kurasenga. Senga nkuko abandi bariko barasenga. Jesus. Jesus. Nibinsaba kugukorako kugira ngo kuri mu ruha. Ibisa kukubonesha amaso ya kugira ngo menye kunkunda. Ibinsaba nibisa kugukorako kugira ngo kuri mu ruhande rwose. Ibisaba kukubonesha amaso yanjye kugira ngo menye kunkunda. Ibisaba kugukorako nibisaba kugukorako kugira ngo menye kuri mu ruhande.
imiyaga irasa nanjye ngashikama kuko nzi ko arungikiye ntacyo nzoba. Noneho kwamfumbatiye nizeye ntacyo nzoba, ntacyo nzoba, ntacyo nzoba, ntacyo nzoba. Arankunda, aranyitayeho. Jesus, 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 Jesus. Akira ikamba ryawe, akira akado yawe, akira icyo wari wasabye. Ndabona amakado menshi ariko arahabwa abantu. Ndabona amakado menshi ariko aratangwa mwari no teraniro. Ndabona impano nyinshi ziriko ziratangwa mwari no teraniro. Hari impano z'amahoro, hari impano z'agakiza, hari impano z'amafaranga, hari impano z'ibintu bikomeye, hari impano, hari abavyeyi Imana iriko iragendera, hari imfuvyi ziriko ziragenderwa. My God, hari imfuvyi ziriko ziribukwa, hari abapfakazi bariko baribukwa, hari abamama bariko baribukwa. Akira iyo kado, ayo marira n'ayanyuma Imana iraguhosheje, Imana iraguhosheje, Imana irakwibutse ko uyu mugoroba wamfuvye wariwe n'imiryango, wamfuvye wariwe na bene wanyu, wamfuvye wariwe nabi wanyu bariye ubuzima bwawe. Imana irambariye ngo irakwibutse mwari no teraniro. Wa mupfakazi we Imana irakwibutse, wa muntu we urushe uremerewe Imana irambariye ngo irakwibutse. Ayo marira yawe n'ayanyuma Imana iguhuje n'inyishu, ikuzaniye kado y'igisubizo. Ndabona ibisimbo byuzuye amakado ariko aragabirwa abamama bafise ingorane mu ngo za, bafise ingorane mu miryango ya, imiryango yibagiye. Hari amakado. Ndabona abantu bariko baragaburirwa imitsima ibamara insara, abantu bariko barambikwa imyambaro, ubucocogwa buriko burabavako. Akira. Jesus, thank you Lord. Hari kado, hari kado, hari impemburo mu buzima bw'abantu. Urakoze, turagushimiye, tugukomeye amashi menshi. Komera iyo Mana amashi menshi. Tera hallelujah, tera hallelujah, tera hallelujah. Amashi menshi ku mwami w'abami. Musore mubanza gatoya. Uruwera gitare, urumwa sumba hose, ijuru no isi. Uruwera gitare, umusumba bose, ijuru no mwisi, nta n'umwe wasa nawe. Uruwera gitare, hey! Umusumba bose,
shimizina ryawe wamukomera amashyi nimba ari umwami mu buzima bwawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimutele haleluya. Bwana asifiwe. Mwari noteranira ibintu birahindutse mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo mwari noteranira amateka arahindutse mu izina rya Yesu. Mwihangane turangirize rimwe. Bwana asifiwe. Kugira ngo mumve amatangazo, ejo ibintu birahindutse tuzosengera. Ibintu birahindutse tuzosengera. Aya mavuta nitwoyarindiriza kuwa gatanu. Mwumva bishoboka? Ejo turabandanya. Ntabwo byumvise namba ufashijwe wozamura haleluya. Tuzobandaniriza. Bwana sifiwe. Numva ndi mu muka. Numva ndi muri za patosi. Ndashaka kuziba transferamo namwe. Sinshobora kwemera ko ziguma zinjagata jenyene. Ndaziba transmitamo namwe zibajagate izi patosi zimwe. Ejo turabandanya. Ejo turatsa umuriro hano. Nawe niyo mpamvu tugomba dukora igikorwa kimwe kugira ngo ejo amateraniro y'ejo agende neza. Bwana sifiwe. Tuguri gitoro kaka litiro kagira gahere. Nikagira gahere kaga kinjo. Eji nuri kuranyumva. Kaka litiro kagira gahere. Byagenze bite? Zibiri no zizokora nejo. Tugomba rero tuzigure. Ubu nyene shaka abantu 20 tugure bido y'igitoro. Twatse umuriro indwi yose atamuzigo. Umuntu yumva adasunitswe n'umuntu, adasunitswe na jewe, yumva yoshobora gutanga ibihumbi 13. 13,000. Ejo tugure bido y'igitoro tuyizane hano. Aze hano ndamusabira umugisha w'Imana. Yumva ashobora kuyatanga ubu nyene. Ndamuhesha umugisha mwaya mavuta 13,000. Niko numva nyobowe namwemuye ibihumbi 13. Wumva ushobora kubironka mwiri teraniro uyu mwanya nyene uze hano. Yute ndaguhesha umugisha mu buryo bwihuse. Ni ibihumbi 13 tugure ejo ibido y'igitoro. Komera Yesu amashyigo bw'umukobwa wa Yesu. Ngwino nawe. Buretse byo. Ngwino nawe. Haza uwundi. Tugure ejo igitoro. Ndaguhesha umugisha mwaya mavuta. Mungu akubariki. Sinsaba umuntu ayafise azoyatanga mu ndwiza. Ubu nyene uyafise 13 ushobora kubitanga ntaguhesha umugisha. Ejo tugure ibido y'igitoro. Mungu akubariki. Komera Yesu amashyigo bw'umukobwa wa Yesu. Babaye 3. Babaye 4. Ngwino nawe ndaguha umugisha. Ngwino ndaguhezagire. Ngwino ndaguhesha umugisha byihuta. Ibihumbi 13. Sinavuze 20,000. Sinavuze 30,000. Sinavuze 15,000. 13. Ihute ndaguhesha umugisha. Komera Yesu amashyi kubuya mukobwa wa Yesu. Ngwino. Reka gufyina ku umwanya ugiye ntugaruka. Uraje nawe ngwino. Komera Yesu amashyi menshi. Ngwino nawe. Ngwino iryo jwi ryamwe mu yararyumviruze. 13 biragutungisha. 2 4 6. Haza abandi bantu 4 basi. Tugure amalitiro 10 ejo. Abandi bantu 4. Ngwino. Komeresa amashi kubuya mukobwa wa Yesu. Ngwino. Haza abandi 3. Ejo ndakubikiye ibanga. Mwebwe kubera bwije. Mwebwe ejo nimwe nzoherako kubabwira message yanyu. Mwebwe 2 4 6 7
haza abandi bantu batatu. Mwebwe muri hano imbere. Ndasenga yawe. Munyuma ntuze kundondera muri biro nahejeje gusenga. Ngwino wowe ufise 10. Harundi afise 10. Sayo ntahana muhira jewe kujya. Nayo tugura igitorejo. Tuzuze group. Munga kubariki. Mwebwe nimwe nzohera ko guhanurira ejo. Ngiye gufata umwanya ndabaza amazi. Niwe ntazi. Aho uraza kumeza najya. Nawe simuzizi. Muce mu amazina ya. Ejo ndabazanira message y'Imana. Ejo. Nta wundi muntu umwe yoza. Ngwino. Utayafise hano ntuzi. Utayafise hano ntiwiriguze. Urayafise. God. Mufukame ndabasenge. Mana mu izina rya Yesu. Mana y'ubushobozi. Imana ibirema. Imana ibikora. Imana ihezagira. Izina rya Yesu. Ndahezagira abantu. Ndabasabiye umugisha. Amasezerano yabo yuguruke mwaya masengesho mu izina rya Yesu. Ubakorere gitangaza, ubakorere miracle, ibintu vyuguruke, amasezerano yuguruke. Mana ubahereko mu izina rya Yesu Kristo. Ubahereko mu izina rya Yesu Kristo. Impundu zisamirana kugera ku munsi wa Mungu. Bazobabonye ibitangaza, bazobabonye ibintu bikomeye mu izina rya Yesu. Ubagirire neza, ubahezagire, ubahe umugisha ku buzima bwabo izina rya Yesu. Amen. Amashimeshi kuri Yesu. Ushaye amafaranga hano. Tugiye kurangiza. Ejo mwebwe. Aza gufata umwanya ko basenga. Bega hari umuntu ari muri mwebwe avuga ati nanjye cyo kwandana kugikora. Naho nakuba mfise 5 nari kugikora. Avyumva mu mutima. Yumva ati 5 nari nari mfise kubitanga. Aze nawe tumuhesha umugisha. Uwo sinigwa ndamugora navuga menshi. Aza ataje ko turashobora guca turonka iyo bido birashoboka. Mu izina ry'ubutwari, mu izina ry'imbaraga, ndamuhesaga uyu mukobwa, umwugururire. Izina rya Yesu Kristo ukora igitangaza. Mani guhesagira cyane. Haguruke turangize. Mana mu izina rya Yesu ndahezaga umwana wawe, reka umugirire neza, kuboko kwawe gukora igitangaza ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Mungu awabariki. Shira haja makija gisa. Muhaguruke turangize. Ejo Bwana sifiwe. Amavuta chiyaka. Bwana asifiwe. Ndatangariza umuntu azozana umushitsi ejo. Niwe amuzana. Muze mwicarane. Hari Imana izovuga ku buzima bwawe no kuri we. Umuzane. Muze mwicarane. Zumube hafi. Hari Imana izovugana nawe n'uwo mushitsi uzoza. Umusengere, umutumire, umva ejo uzumuzanye. Tuzoshaka twicare kugera hanze. Tuze dushake duhere saa 10 duhanura kugeza saa 1 y'ijoro. Duhanura ubuzima bwawe. Ibyo nabahanuriye birihuta. Birihuta. Biranyaruka. Sema haleluya. Ko mudahaguruka ngo ndabasengere dutahe. Twigumire hano. Dushiremo akandi gasirimba. Oya, riji. Muhagarare mwese. Ndabahezagiye mu izina rya Yesu. Ndabahezagiye mu izina rya Yesu. Ejo tuzoja mu gitondo ku maziko ya mama wa Esperance. Saa 10 igeze duhurire hano.
iyo programme ni muyizi abazi programme tuzohurira hehe mu gusezera sa kuri clinique sangapi samaya zo sambiri uvuza amasaha 2 sambiri tuzatugeze kuri clinique dusezera mama wa Esperance ama tuje ku mpanda abavyiteguriye ariko byari byiza ko tugenda twese n'ishenge tukaja kumushigikira. Imana ibahezagire. Nari mvuze ngo Imana ibahezagire. Imana iguhimigisha amabara yose. Uve ngaho wakira igitangaza. Uve ngaho imigozi yacitse. Ushike muhira widegemvya mu izina rya Yesu. Ejo baririmbyi. Mwabaririmbyi mwe. Mubwirane n'abataje. Ejo mwagira umuririmbyi asiba. Isa ku kaburungu mwe mutangiye. Twaronse igitoro. Amatara acika adacika. Tuzohitira twatsa. Artemo. Saa 9 nizo utangwe gupima ivyuma. Saa 10 bari batangiye. Nanjye saa 11 zuzuye. Mbe ntangiye. Twatsa umuriro w'Imana. Ushana amahoro y'Imana mu izina rya Yesu. Ejo tuzosubira.